Reka ndabikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana ibonesha kuri yanyu BTV Burundi mu makuru twabatorekanije kuri uno musi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Bakoresha ubuhinga bwo kurungika no gutanga amafaranga bakoresheje imihora ya Rimikashi na Ekokashi baramenyesha ko ibiciro byaduze urugero rurenze. Nayo abadandaza b'ubuki barashima ko urudandazwa rwabo rugenda neza ngo kuko habaye ibura ry'isukari bituma abakiriya b'isukari bagura ubwo buki. Ndabaye ikaze mu kanya ni muri mu mukwaye. Ndasubiye kuba ikaze kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Urudandazwa bwo kurungika amahera ndetse no kubikura biciye mu mihora ya Ekokashi na Rimikashe ngo gwaraduze. Abakoresha ubwo rudandazwa aribo abajan mu rurimi rw'igifaransa bagasaba ko ivyo biciro vyo kugabanurwa ngo kuko bazohava babura akazi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Neimo Prospere niyo nkuru. Ibiciro vyo kurungika no kubikura amahera biciye ku mihora ya Rimikashi na Ekokashi vyaraduze, bimwe bigaragara ku rugero runini, ibitera imyidogo n'agashavu ku bakoresha ubwo buryo mu kurungika canke mu kubikura amahera yabo. Imyidogo n'agashavu birahari kandi ku bakozi bafasha mu kurungika no mu kubikura abo bita abaja, kuko amahera bahora baronka hagize uwubika, uwurungika canke uwubikura yagabanutse ku rugero ruteye ubwoba, nk'uko vyemezwa n'umwe mu bakora ako kazi k'ubuaja. Mu minsi iheze umuntu arotiye ibihumbi 10 bahora bamutwara amajana 4, bakata amajana 4, ariko ubuye usanga bariko bamutwara amajana 580. Nahora nkunda kuronka abakiriya bagira nka depo ya 2000, 3000, 4000, aho nahora ndonka komisiyo ya 63 francs, ariko ubuye bampa 27. Cawumva yuko ari urugero runini cyane. Abo baja basaba ko ibiciro vyo kubika no kubikura vyosubizwa uko vyahora imbere yuko biduzwa, n'amahera bahora baronka ariyo komisiyo agasubira uko yahora. Je ico mbona cokorwa, je mbona uko boraba bakadusubiza ku nivo ya kera twari dusanzwe turiko, nimba biva muri Limitere cyangwa muri Rimikashi bakabihinyanyura, kuko nk'ubu banko bw'inoti irikira dutwara abakiriya cyane, ibiciro ni bitoyi cyane. Twebwe urabona barabidugije kuri Rimikashi na Ekokashi, muga muri banko bw'inoti naho byarapungutse cyane. Urumva yuko bogerageza bagahindura kugira ngo Rimikashi na Ekokashi naho nyine bandanye yoroherwa ironka n'inyungu nk'uko yahora yironka. Imbere yuko ibiciro biduga, umuntu arungikiye uwundi amafaranga ibihumbi 10 yongerako amafaranga 800, ubu akaba yongerako 1000 n'amafaranga 50. Umwaja yaca aronka amafaranga 230, ubu aronka amafaranga 90 yonyene. Umuntu arungikiye mugenzi we ibihumbi 100 mbere yuko ibiciro biduga yongerako amafaranga ibihumbi 4, ubu yongerako ibihumbi 5. Umwaja ico gihe yaca aronka amafaranga 279, ubu akaronka amafaranga atarenga 207 yonyene. Neimo Prospere niyo nkuru. Urakoze nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Mu gihe hamaze imisi hibonekeza ibura ry'isukari hano mu gisagara ca Bujumbura, ngo abene gihugu bahisemwo gukoresha ubuki mu kibanza c'isukari, ndetse abadandaza babwo ngo bahaboneraho akaryo ko kuronka abakiriya. Ni inkuru ya mugenzi wacu Kente Bizimana. Mu gihe mu gisagara ca Bujumbura hacibonekeza ikena ry'isukari, abene gihugu bamwe baca bikora ku buki mu gishingo c'isukari, uretse nuko babwikorako kubera ikena ry'isukari, hari n'ababugura kugira ngo bashobore kwikingira indwara zitandukanye. Kenshi iyo umukiriya aje ngaha hari ukubwira ko agwaye indwara adashobora gukoresha isukari, akoresha ubuki imisi yose. Ubuki buvura estoma, bukavura indwara nyene uburuhe, kandi bukavura nishano uko bora baza kunshorera bambarira. Ivyo biruko mu gihe ikena ry'isukari rimaze hafi ukwezi kurenga mu mihingo imwe yo mu gisagara ca Bujumbura. Kente Bizimana nawe urakoze. Abarundi bakorera mu muryango urikiyemwe ibihugu biri muri Afrika y'ubuseruko ngo baragira ikibazo c'ururimi rukoreshwa. Ivyo vyashikirijwe na Albert Shingiro, umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Mugisha Miri. Inama nshingamateka yizeyongera
remeza integuro y'itegeko igenga uburusho n'ubudahangarwa bihabwa abakorera mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Umushikiranganje Albert Shingiro ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu akaba yamenyesheje ko ari itegeko ryemejwe n'ibindi bihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Abashinga amateka bakaba bashikirije amakenga yabo, aho twovuga nk'ikibazo kijanye n'abakozi b'abarundi ari bake cane muri ibi bihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko. Umushikiranganje Albert Shingiro akaba yishuye ko abarundi kenshi bahura n'ikibazo c'ururimi rukoreshwa. Nivyo turi bake cyane, gusa hariho cyo no kwita kategori zibiri z'abakozi. Hariho abakozi b'ivya politiki n'abakozi b'ubuhinga. Vya politiki rero ibihugu birumvikana, hakaba ama rotation mugana ho nyene. Hari ibihugu bitatu byatanguye uyu muryango ari Uganda, Kenya na Tanzania. Twe twagiye dusanga baramaze kuwukora umuryango, usanga bafise ukuntu bafise abakozi benshi kudusumbya. Hanyuma mu bijanye n'abakozi au niveau technique, ingorane hari kenshi n'ingorane y'ururimi. Abarundi iyo babonye bati hariho poste yarusha mu rurimi rw'icongereza, kenshi baritinya ku vy'ukuri ko afise intambamyi y'ururimi. Nibaza yuko ico kintu kirimwo, mugabo turetse n'ivyo abarundi turacatinya hanze cyane, turacatinya ivyo hanze cyane. Niyo woja muri za CAC Libreville abavuga igifaransa usanga abarundi ari bake. Nico gituma igikorwa cyo guhimiriza abarundi kuza barashobora gusaba akazi mu mashirahamwe mpuzamakungu, amashirahamwe y'akarere, twobandana dusansibiriza n'inamashinga amateka dufasha kugira ngo ugwaruka ruko rurakura bashobore kwinjiramwo nabo baje muri ayo mashirahamwe, kuko haraba akarusho, amahera bahembwa baragarukana mu gihugu agateza imbere igihugu. Inyuma yo guca hirya no hino iryo tegeko, abashinga amateka bakaba baciye bagemeza 100%. Mugisha Miriksi nawe urakoze. Mu gihe kuri no musi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gushima ngo abarundi kubera iterambere ryaguriye ku isi ntibakicitaho gushima iyo bakoreye ibintu kandi byari bifise agaciro. Tubishikirizwa n'umufasoni Jacqueline, tumwumvirize. Nasanze abarundi ko imico iguma ititubuka ko iterambere riguma riba ryinshi, abarundi ntibakimenya guha agaciro ikintu umuntu amukoreye. Bazi ko kubwira merci umuntu canke gushimira umuntu aba ari umuntu yakoze ibintu binini ya cyane, ariko utuntu duto twose twari dukwiye ko iryo jambo rivugwa. Rero kamvuge ngo riretse kuvugwa canke ryatakaje agaciro kuko abantu batagifise umutima ushima bike canke vyinshi bakorewe. No kuvuga ngo umutima w'urukundo mu bantu nta ukiriyo. Hariyo umutima wa mpanguhe canke wa profi, sinzi ukuntu uwo muntu yowita, mugabo umutima dimwe w'ubu muntu canke wo gushima nta ukiri mu bantu. Niyo mpamvu iryo jambo risa naho ripfa canke ritakigira agaciro. Abantu bo twige kuvuga merci ku vyiza twakorewe, twige kuvuga merci ku bakoze ivyiza, twige no kuvuga merci iyo dukebura abantu batugiriye nabi canke dushaka kubamotiva ngo batugirire neza. Umuririmbyi Satbi ahamagarira abaririmbyi kwijukira gukoresha imbuga ngurukana bumenyi kuko arizo zigize isi. Hari mu gihe aheruka kuronka agashimwe agahawe na YouTube. Tumukurikirane. Ku byerekeye isi y'uno munsi, abantu bakina na statistics. Statistics rero ni ibiharuro biba biri mu bikorwa. Rero ugerageje kuraba statistics zanje, followers na subscribers biriko birakura. Rero inyungu muri ivyo byose nuko nje nsanga ndo umuntu akurikiwe n'abantu benshi ku buryo iyo nsohoye igikorwa gishikira abantu benshi mu mwanya muto. Iyo ni inyungu kubera yuko nimba dukora ibintu nuko duba dushaka ko bishikira abantu. Rero ufise aba followers benshi ni hamwe rero ucironka najya ama deal yo kuba brand ambassador, ufise followers nyinshi ukabamamariza, ni inyungu kuri jewe, yaba kuri kote ya music cyangwa kuri kote y'ubundi buzima bwo kwamamaza. Tugerageje kuraba n'ibintu twagiye turaca mu mibereho y'abantu, nuko abantu bogendana n'umwanya barahamagariwe cyane, ndabatumiye cyane gukoresha uburyo bwa none, ubuhinga bwa none, kuko niyo isi yejo. Ni nayo nkuru ya nyuma dusozereka amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, shimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya, nibagiye gushimira abo bose badukurikirana biciye ku mbuga zose zacu. Mugire ibihe byiza.